imigwi nka Senegal se ziba kikare imigwi nka za Libya za Egypt tumenyere ko zishobora kwa zishika kure ziseze kwa kikare n'ibintu byinshi bizagerera marka intwaro ya Motsepe aho ndavuga nuko na igihugu ca Maroc muri 2022 cyashoboye gushika muri kimwe cya kabiri gishyi cyane nyuma cy'igikombe cy'isi ni bwa mbere mu mateka dushobora kubona igihugu gishika mu byo bibanza tubona n'ibihugu bitatu muri bine byasigukiye mu Ghana Afrika mu gikombe cy'isi bishobora gushika mu nkino zo gukurakuranamo ndavuga zino nkino za kimwe cyamana n'ikisi nyuma cy'igikombe cy'isi ni nyamukuru bibaza ko bituma ibi byose biba nuko wanatangiye ukivuga neza ni umuntu afite amafaranga namba uno munsi kugira ngo sosiyete kanaka itere imbere cyangwa se ishyirahamwe kanaka itere imbere nuko uwo muntu aba arirongoye umuntu umwe nkoresha ino jambo nuko atabavuza ngo ngiye kuronderamo amafaranga hariya ahubwo aba afite amafaranga amenya n'ingene yarondera akamenya ngo nibyaba ngombwa ndashyiramo n'amafaranga yibanje kugira ngo sosiyete ndongoye cyangwa se ishyirahamwe ry'urubyiruko rishobore kuba ritera imbere. Imwumviriza ni radiyo ijwi rya Amerika. Tunga akomeye cyane w'umunyafrika y'Epfo Patrice Motsepe yasubiye gutorwa kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika CAF. Patrice Motsepe yatowe muri aya mabanga ku gatatu w'indwi. Yasavye ko haba gukorana n'abanyamatungo bikorera ku giti cyabo mu ntumbero yo gufasha amashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika hamwe no kubaka ibibuga by'umupira w'amaguru mu bihugu bifise uburyo buke. Mu mashirahamwe y'umupira w'amaguru 58 ku mugabane wa Afrika 12 muri yo nizo muri iki gihe niyo mashirahamwe ashobora kwakira inkino z'imigwi serukira gihugu mu mahiganwa mpuzamakungu. Amashirahamwe 58 yatoye yose Patrice Motsepe mu kiringo kigira kabiri c'imyaka 4. Yabandanije kandi mu mabanga y'icegera c'umukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA Gianni Infantino. Patrice Motsepe yatangaje ko abategetsi b'ibihugu vya Afrika bakunda umupira w'amaguru yamara ko amaleta y'ibihugu vyabo adashigikiye urwo rukino nk'uko vyotegerejwe kuba. Nibihe Patrice Motsepe yashoboye kurangura mu kiringo c'imyaka 4 irangiye mu mabanga yiwe y'umukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika CAF. Nibihe vyitezwe kuri we mu kiringo kigira kabiri ahawe ico kubandanya yayobora iryo shirahamwe. Nivyo tuvuga mu kiganiro muri Sanga. Twatumiye Richard Niyonkuru umumenyesha makuru w'inkino akora kuri radio Black FM na Willy Fried Irambona akorera ikinyamakuru Jimbere. Bombi bari Bujumbura mu Burundi. Batumire ndabaramukije. Mwaramutse neza Fide. Ndagomba ntangurire kuri Richard Niyonkuru. Uku gusubira gutora Patrice Motsepe kuyobora ishyirahamwe CAF mu kiringo c'imyaka 4 inyuma y'imyaka 4 yaramaze ayoboye iryo shirahamwe. Ku bwanyu bivuze iki ni kihe mubona yatorewe ikindi kiringo? Mwakoze cyane mbanze ndamutse mugenzi wanje muri Free nge namwe ndabaramutse aho muri Washington nge ndamutse n'abadukurikirana bari mu Burundi ndetse no mu bihugu bya Afrika. Mwakoze cyane Fidel ku kibazo mu bagize hama Dr. Patrice Motsepe mu myaka 63 aherutse gutorwa kugira ngo yongere kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF. Ubona ko ni ikintu cyari cyitezwe n'uwari we wese kuko maze kuba ari we wenyine cyangwa ari umukandida umwe yiyamamaza kwitoza kuri icyo giti. Ubona ko yakabwirizwa gutorwa. Gusa ikintu nyamukuru kirimo ni uko muko kwitoza ubona ko kugira ngo umuntu yiyamamaze yongere atorwe ni uko haba hariho ibikorwa byinshi yakoze cyangwa haba hariho byiza yakoze byo gushima. Nibaza ko no mu ijambo ryiwe yanabigarutse ko aheruka gutorwa aravuga ko ihangiro nyamukuru ari uko umupira wo muri Afrika wotezwa imbere cyane cyane hisunzwe ikibazo cy'uburyo kubona ko ari naco kigenda kigonga imigwi y'abimigwi serukira bihugu canke amaklebe ngaha mu bihugu bya Afrika. Abona ko ihangiro nyamukuru ari uko yotezwa imbere ama equipe na cyane cyane biciye mu bibazo by'ubutunzi. Nibaza ko naco nyamukuru cyo bacanatumye anatorwa kuko ugiye kuraba kuva kiraba ry'umupira w'amaguru muri Afrika ryakabaho ku mwaka w'igihumbi kimwe majana 957. Ubona ko abaperezida muri mu baperezida bagira 4 batwaye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF imyaka myinshi inyuma y'umunyacameroon aherutse kuba
atwara imbere ko haza Ahmad Ahmad w'umunyamadagascar ubona ko Isa hayatorewe uruva ngo yatwaye ino shirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika imyaka igera ku 29 nawe ko gusubira kumwongera ikiringo c'imyaka 4 nuko babonye ubutwari yakoze nuko babonye hariho isi yashitse kandi muri ivyo baza ko mu nyamupira cyangwa umuntu wese akurikirana umupira muri Afrika arashima kabisa ivyo yashobora kuba yashitse kuko tugiye kuraba uburyo amakrebe yarabayeho uburyo ubushimwe bwatangwa akarorero tuze kubona igikombe ca Afrika cyose kubera muri Cote d'Ivoire cyaratangwa na Cote d'Ivoire ubona ko amafaranga y'agashimwe yavuye ku miliyoni 5 y'amafaranga y'amadolari aje ku miliyoni 7 ni kuvuga ibice 40 kwijana byose urumva ko abakazi kakoze tugiye kuraba mu makrebe urabona ko ubu ikrebe cyangwa se umugwi wose urose uburenganzira bwo kwitabira inkino zo ku mugabane wa Afrika ndavuga CAF Champions League na CAF Confederation Cup bahabwa ibihumbi $50 by'idolari ntabwo twari tumenyereye uyu Dr. Patrice Motsepe ataraza. Murakoze nawe Wilfried Irambona umupira w'amaguru witegereje muri iki gihe na cyane cyane ku buyobozi bwa Patrice Motsepe ubona wifashe gute muri rusange? Murakoze bwana Fidel Kamarenda baramutse aho kuri radio y'Igihugu Amerika aho Washington DC ikanamutse na mugenzanje Richardson ari ngaha mu gisagara ca Bujumbura ndamutse ko bikurikirana yaba bari mu Rwanda abari mu Burundi abari muri Afrika ndetse no kwisi muri rusange ko bakurikirana y'Igihugu Amerika ngerageze kuraba umupira w'amaguru ku ruhande rw'umugabane wa Afrika wagiye batera imbere kuva ku buyobozi bwa Motsepe kubera ko twagiye turabona amahinduka atandukanye amaterambere atandukanye haba mu gufatanya n'ishami ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA aho ndavuga mu bijanye n'amafaranga agiye ashirwa muri uwo mupira mugenzanje Richardson yari yavuze ku bijanye n'ukuntu amafaranga yongereye muri ino higanwa rya CAN aho twabonye ryavuye ku miliyoni zigera kuri 5 zishika ku miliyoni 7 yumvikana ko iterambere ryagiye riraba atagiye turabona visibility canke ukurabwa kw'ino higanwa rya CAN higanwa ry'umupira w'amaguru umugabane wa Afrika ryiyongera cyane kuko turiko turaraba nko muri CAN 2023 turabona yuko yarabwe ku rugero ruciriritse gusumba iyo muri 2025 na cyane cyane kubona ko iterambere ry'umupira w'amaguru ryamaze kuba rikomera aho imigwi mito nayo yari yaje kuba iza kuri classe nziza muri rwego rwa Afrika tagiye tubona imigwi nka Tanzania ironka qualification ikabandanya muri kimwe cya munani shiri cyanyuma iza kubona imigwi nka Senegal se zibakikare imigwi nka Libya za Egypt tumenyereye ko dushobora kwa dushika kure diseze kwa kikare tagiye tubona iterambere n'ibintu byinshi byagirira marka novuga intwaro ya Motsepe aho ndavuga nko ku bintu bitandukanye nko kubona igihugu ca Maroc muri 2022 cyashoboye gushika muri kimwe cya kabiri gishiki cyanyuma cy'igikombe cy'isi ni bwa mbere mu mateka cyo kubona igihugu gishika mu bibanza tubona n'ibihugu bitatu bishobora kuba muri bine byasigukiye mugabane wa Afrika mu gikombe cy'isi bishobora gushika mu nkino zo gukurakuranamo ndavuga zino nkino za kimwe cyamuna n'igishiki cyanyuma cy'igikombe cy'isi ni ibintu abantu benshi batari biteguriye ariko byagiye bizana byerekana yuko ku ntwaro ya Motsepe no kuva mu mwaka wa 2021 atanga gutwara hagiye haraba impinduka zitandukanye giye kuraba ni naho igihugu cya Maroc cyashikuwe kironkera uburenganzira bwo kudoca muri bitatu bishobora kwakira ihiganwa rya Mondial 2023 zerekana yuko itandukanye byazana ibintu byinshi kuvuga byinshi ariko twavuga ko by'ukuri intwaro ya Motsepe hari ukuntu yamaze kuba yishikira mu mitima y'Abanyafrika bose ku buryo no kuba hajya kwitoza habura abantu baza kumukonkiransa ngo bahangane nawe kubera ko babona yuko Afrika icyizere n'Abanyafrika muri rusange isha niyo nkuru mwariko muravuga ko ari byinshi Motsepe yaranguye mu kiringo c'imyaka inirangiye ku bwanyu mukaba mwibaza ko ari cyo gituma bambwira icyizere cyo gusubira kumutora mu kindi kiringo c'imyaka 4 kubera ko ratwumviza uca ku mayange wabivuze bimwe ibintu biboneka cyane bikomeye yakoze mu kiringo c'imyaka 4 mu guteza imbere umupira w'amaguru muri Afrika. Murakoze cyane mu kiringo c'imyaka 4 kuva mu mwaka wa 2021 atogwa asure witwa Ahmad Ahmad yashyize kuri byinshi cyane bikomeye nta kivuze cya mbere nuko twabonye habaho kongera ubushimwe cyangwa kongera amafaranga ku migwi iba yarose amahirwe yo gutahukana ibikombe na ibikombe cya CAN giherutse kubera muri Cote d'Ivoire kinatahukana Cote d'Ivoire cyavuye ku miliyoni 5 kija ku miliyoni y'amafaranga y'amadolari twabonye habaho kongereza amasezerano bari bafite CAF yari ifitaniye n'abafatanyabikorwa ndavuga les partenaires akaroro twabonye Total Energy bongereza kontra ishyirahamwe Orange bongereza kontra tubona kandi habaho gusinye amasezerano hagati
ya CAF ndetse n'ayandi mashyirahamwe ndavuga nka karoro shyirahamwe nako banki Ecobank tukaraba 1xBet tukaraba na IBA nayo ni ishyirahamwe rishasha no bango ryajemo kugira ngo bashobore kuba bafatanya na CAF byose ni mu buryo bwo kugwiza amafaranga bashobora gufashisha amafederasiyo mu ijambo yarashikizwe twabonye ko amafaranga bahabwa amafederasiyo agiye kongereza kugira ngo hashobore kubaho uburyo amafederasiyo atunganya amahiganwa ameze neza nta kibazo na kimwe ugiye kuraba ibindi byinshi yashyize ko nuko turaba nk'akarorero ekipe iba yatahukanye igikombe ndavuga nka CAF Champions League cyangwa CAF Confederation Cup nuko amafaranga yaradugijwe ugiye kuraba nk'akarorero ekipe yatahukanye igikombe cya CAF Champions League ekipe yatwara amafaranga angana miliyoni 2,500 ariko no munsi kaza kuraba ekipe twaye ibikombe ironka miliyoni 4 ugiye kuraba usanga kandi ama ekipe akuronka uburenganzira bwo gushika muri kimwe cya kane gishiri cya nyuma na yandi mafaranga baronka ukuronka cyangwa ekipe kurengana turu preliminaire ya mbere na mafaranga baronka ibyo byose nta kindi babigamije no gukomeza mvango umupira wa Afrika kuko mu ngorane nyinshi tugenda tubona bigenda bigonga ama ekipe nuko ayo ma ekipe no mvuga ngo ababuze uburyo like twabonye ikibazo cy'ubusifuzi muri iyi kan nibazana wari we wese no bihugu bya Europe baravuze twabonye urwego rw'abasifuzi ibyo naho nta kindi bivako nuko amafaranga abasifuzi bahabwa baronka amafaranga menshi kuko nta bwiyumvira umusifuzi kuba yo vuga ngo bamuhereze ibituriye kugira ngo abone gukora ibyo atagwiza gukora mu kibuga ariko uravye uburyo abasifuzi babikoze urabona ko meme na akarorero uyu mumenyereza amenyereza ekipe ya nawe yaravuze ati isoko ni murabira akarorero basifuzi muri Afrika byose kumva ko biba byakozwe bitwa Dr. Patrick Mutebe bibaza ko ni byinshi cyane kuko turavye n'abarorereye kandi yaheruka imbere y'iri yabere muri Cote d'Ivoire urabona ko abantu baba bishimye abantu barenga muri na miliyoni 40 hafi kumva ko nakazi kaba kakozwe na bamwe mu ndongozi ikindi nyamukuru bibaza ko bituma ibi byose biba nuko wanatangiye ukivuga neza n'umuntu afite amafaranga namba no munsi kugira ngo societe kanaka itere imbere cyangwa se ishyirahamwe kanaka itere imbere nuko uwo muntu aba rirongoye umuntu umwe nkoresha ino jambo nuko atabavuza ngo ngiye kuronderamo amafaranga hariya ahubwo aba afite amafaranga amenya n'ingene yarondera akamenya ngo nibyaba ngombwa ndashyiramo n'amafaranga yibanje kugira ngo societe ndongo cyangwa se ishyirahamwe zirukire ishobore kuba ritera imbere. Urakoze tuza ku mirongo ya telefone dufise Janvier Tuyisenge uratwumva Egose uduhamagara urihe ndi muri Kenya hano bitwa muri Kisumu mu ntara ya Kisumu ufise ikibazo ubaza icyumviro ushikiriza nagomba kumukeza Patrice kubona atewe iryo teka ni ibintu byiza cyane rwose muri Afrika muri East Africa ni ikintu cya mbere kituryoheye cyane rwose. Murakoze ku mirongo ya telefone dufise Noah Banks uratwumva umva neza cyane uduteye akamurihe ndi Rubavu murengerazuba bw'u Rwanda ikibazo icyumviro bishikirize ikintu cya mbere ni ibintu byiza kubera ko iyo ugiye kureba usanga imibare igaragaza ko byibuze mu bihugu bigera hafi byenda kugera kuri 50 bitari bifite wenda stade ziri ku rwego rwo kuba kwakira imikino mpuzamahanga surtout inyitegurwa na CAF ubona ko yashyizemo imbaraga ku buryo wenda hasigaye ngira ngo ni ibihugu hafi 17 byonyine izo mbaraga rero yakoresha nekeza ko ari ikintu cyiza kandi gifatika bigaragaza ko nanone muri no manda y'ino myaka ine yindi agiye kujyaho hari ibindi bintu byinshi bizahinduka ngira ngo na mikoro arimo kugenda yiyongera ni byiza cyane cyane wenda nko mu bihugu bifite nka football femine iri hasi usanga nyine akenshi biterwa n'ikibazo cya mikoro so uko ayo mikoro rero agenda ashakishwa akongerwamo ni byiza birafasha kubera ko umupira w'abagore ugenda utezwa imbere n'uw'abagabo udasigaye kubera ko rimwe na rimwe hari aho batabasha kugera kubera ikibazo cya mikoro ngira ngo abantu barabizi ko haje ikibazo cy'uko ari amwe mu ma ekipe y'ibihugu yari yanze kwitabira amarushanwa ategurwa na CAF nyuma yaho na marushanwa ya CAN ngira ngo nyuma yaho nyine aza kwisubiraho asubiramo kubera ko amafaranga yagiyemo yariyongereye icyo ni ikintu cyiza birazamura competition kuko tuba twifuza ko nk'umupira wacu wa Afrika
utere imbere kuko dufite talent nyinshi cyane. Rero icyifuzo ngewe nari mfite ni uko Dr Patrice Motsepe twamubonye imaje ari nyine ntekereza ko byaba byiza akomereje kuri speed ariyo, hanyuma n'ibindi bikorwa byinshi by'iterambere bikagenda biyageraho. Yego ntagatanga muwaye yo kubikora, ahubwo we ashyiraho uburyo butuma wowe wisanga ugomba kubikora, which is good. Rimwe na rimwe hari igihe bidakunda cyangwa se hakazamo negligence, ariko iyo bigenze gutya burya birangira hari ikintu kizima kivuyemo. ngira ngo icyo kintu ngiye navugaho narabyishimiye vraiment. Nkurikije uko byari bimeze nk'ubu nkatwe hano mu Rwanda dufite nka stade wenda iri kuri niveau international, kuri manda ye nibwo yabonetse. Ngira ngo hari na stade ya Huye yindi igiye gukomeza kuvugururwa mu minsi iri imbere, nabwo izaba iri ku yindi standard. Ntekereza ko kuri manda ye hari n'ibindi bintu byinshi wenda umuntu yaka-expectinga kuzabona, ndetse na level y'umupira wa hano mu Rwanda naho ukazamuka, kuko ni nka muri federation zigize CAF. Mwakoze, ndabashimiye. Mwakoze cyane. Yari Noah Banks. Law abiding citizen, uratwumva? Yego ndabumva neza kandi ndabaramukije. Uri he? Ni Kigali mu Rwanda. Ofisi cyiyumviro cyangwa ikibazo ubaza abatumire ubaze? Yego ndashaka gutanga igitekerezo, ariko birumvikana n'ikibazo ntabwo kiri bubure. Tubona ibijyanye n'uturere twa Afurika bitewe n'aho ibihugu biherereye. Hari icyifuzo nagize mu mutima, niba uyu munsi CAF iyobowe n'uwo twakwita ko aturuka muri Afurika y'Amajyepfo, sinzi niba bitakunda ko ubutaha twajya mu burasirazuba, ubutaha uburengerazuba, ubutaha Afurika yo hagati, noneho kwa guhererekanya ubwo bumenyi butandukanye abantu bafite mu mupira, wenda bikaba byarushaho kuzamura impano bitewe na buri wese politiki aba afite n'ibyifuzo aba afite mu mupira. Sinzi niba abatumirwa icyo babivugaho. Hanyuma icya kabiri, Motsepe kuba yongeye gutorerwa kuyobora CAF, hari ibintu bibiri by'ingenzi nashimye, kubera ko urebye umuvuduko yakoranye manda ya mbere, ukwereka ko ino myaka ine iri imbere hari ikintu kindi iduhishiye. Uyu uvuyeho yari amaze kuvuga nyine ibya stade Amahoro iri ku rwego mpuzamahanga, stade ya Huye, kandi nk'uko twabibonye n'umukuru w'igihugu cyacu ashyize imbere siporo. Ariko nkabaza nti ese ntabwo abayobozi b'ibihugu bo ubwabo wenda kudakunda siporo cyangwa kudakunda umupira w'amaguru bashobora kuba intandamyi mu bikorwa by'umuyobozi wa CAF, bigatuma hari ibihugu bimwe na bimwe usanga bidafite na stade n'imwe iri ku rwego mpuzamahanga yakwakira imikino yaba cani cyangwa se kani. None ugasanga we afite ibitekerezo bizima, ariko politiki y'imbere mu gihugu, aho igihugu runaka ikaba yaba intandamyi ku bijyanye mbese nko kumunaniza. Ibyo babivugaho iki mukurikije uko imyaka ine yagenze muri Afurika yose muri rusange, ndetse n'icyo mwamwiteze kuri iyi myaka ine, ariko duhereye ku ishusho rusange y'imyaka ine ishize? Murakoze. Ndabashimiye. Mwamwishyura Richard niyo nkuru? Maze nishimiye ikibazo cya mbere yavuze ku bijyanye n'uko hobaho guhererekanya mu mico itandukanye, Afurika y'Epfo yo mu bumanuko, Afurika yo mu buraruko, cyangwa Afurika yo mu buseruko, ari natwe dusanzwe duherereyemo twebwe ibihugu by'u Rwanda na Tanzania na za Kenya. Ariko numva umengo mu gihe umuntu abishoboye ibi bintu byo kuvuga ngo hatwara abo muri region iyi n'iyi cyangwa iyi n'iyi, kuba hagiyemo kakantu ko kuvuga conflit bifatiye ku maregion, kuko uno munsi umuntu kugira ngo ashobore kuba ayobora ibintu isoko bivana n'ahantu abavuka, isoko bivana n'umuryango avukamo, isoko bivana na famiye avukamo. Hashobora kuba nk'akarorero mukuru w'igihugu ashobora kuba avuka mu ntara iyi n'iyi, ariko akaba atwarira bose. Mu gihe rero umuntu afite iyo esprit cyangwa afite uwo mutima, iyo qualité ya leadership yo kuyobora abandi gukora ibintu neza, nibaza ko ntibiraba ngo yavuye mu karere kanaka cyangwa yavuye mu kandi karere akanaka, ariko bisaba ko uwo muntu aba novuga ngo abifitiyemo afise uburambe mu byo bintu. Gutwara neza ntibisaba ngo yoca atwarira neza Afurika y'Epfo cyangwa agatwarira neza akarere avukamo. Nibaza ko gutwara neza ushobora gutwarira neza bose, utaravye iyo uvuka cyangwa utaravye naho usanzwe uva. Nibaza ko ikibazo cya mbere nashoboye kumwishyura. Hama ikindi naco yavuze ku bijyanye na politiki y'ibihugu, cyangwa ko hariho ibihugu bimwe ushobora kuba ingingo ziwe cyangwa se ibyo bayifuza bitoshirwa mu ngiro. Birashoboka kuko
imbere y'uko habaho football ni uko habanza kubaho amategeko y'igihugu cyangwa se uko igihugu politike zubatse. turetse kubona iyi Congo Brazzaville iherutse guhagarikwa mu mahiganwa atandukanye kubera ko habayeho ukuntu bitari bimeze neza. turabyibuka iyi repubulika y'intwaro rusange ya Congo imigwi yaho ititabira mu marushanwa ya CAF cyangwa ya Confederation Cup kubera ko ibihugu byaba biri mu njyana, ugasanga imigwi ntirikiraza. Uburusiya ntabwo buriko buritabira imigwi impuzabihugu ntirikiritabira, ndetse n'amakredi ntariko aritabira zo ku mugabane wa Buraya. byose bikwereka ngo mu gihugu hari nuvango politike itameze neza, biragoye ko twabona n'iyo football iteye imbere. ariko gusa icyo gushima ni uko tugereje kuraba nawe kugeza muri kino gihe ibihugu bimwe bimwe bisa nk'aho football bamaze kubifata kuko ishobora kuba kimwe mu bituma igihugu gitera imbere. no munsi twumvise Brazil twumva ko yateye imbere kubera iyo football, twumvise Ubwongereza yateye imbere kubera iyo football. ikintu nyamukuru ni uko hobaho politiki yo kuja mu bayoboye ibihugu, navuga le perezida, bakabereka ko football nayo ishobora kuba kimwe mu bintu bituma ibihugu bitera imbere. murakoze, ndabashimiye. radiyo ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. kuri ivyo yariko aravuga Richard Niyonkuru, Motsepe yaravuze ko azogerageza kumvisha abakuru b'ibihugu vyo muri Afrika ko boshira inguvu no buryo mu vyerekeye guteza imbere umupira w'amaguru. aravuga ko bakunda umupira w'amaguru mugabo batariko bakora ibikwiye kugira ngo vyibonekeze bije mu bikorwa. nikiye mubona intambamyi nkuru Wilfried ku bijanye n'uburyo amareta y'ibihugu vyo muri Afrika ariko ashira mu mupira w'amaguru kugira ushobore gutera imbere mu vyo shimisha Motsepe? muvyo shimisha Motsepe je ndiko ndibaza icyo amareta yoterera. icya mbere no kuriberaliza football. amareta ibihugu bakaliberaliza football ikava muri novuga nko mu butegetsi, bakayivangura politike bakayivangura na sport. twarabibonye nko mu bihugu bya Chad aho politike bagiye kuyivanga na sport, bica bituma hafatirwa ibihano. twese tubona nk'akarorero muri Chad bafatirwa ibihano byo bati icyo gihe bigeze kuba batirwa muri kane bavuga yuko nako hari muri shane bavuga yuko amafaranga babona batoronka amafaranga bakoresha muri shane. ariko kandi ubona yuko bafatiwe ibihano byo kuba bavuga bati bije mayo gukoresha muri shane igwijwe na kabiri mu komande muza gutanga, ndetse muce muhagarikwa ni na Chezine mudashobora no bw'imyaka ino mudashobora guparticipa mu bintu bya sport. byumvikana yuko mu cyo gihe kubera ko politike y'igihugu yagiye kwinjira muri sport kandi tuzi ko amatika bitandukanya n'ubwa federation y'institution APR, mu gihe amategeko y'igihugu cyangwa igihugu nayo ari institution APR, bica bituma wa mukinnyi wo mu gihugu ariko aratera imbere kugira ngo aje guparticipa yigaragaze ku mugabane wa Afrika adasubira kuronka akaryo. bica bituma yama competition mu gihugu atacika inguvu kubera icyo bavuga bati nubwo tugira competition gute nta hantu zo konka dusohokera kugira ngo kumbure nimba ari amakrebe ya mu bihugu biteye imbere ashobore kutubona ngo atugure. icyo kintu nco ndagifatana nuko mvuga nti hashobora no kuba n'indi nzira ashobora gusanga ibihugu navyo nyene byagiye kuba byonona imigambi ya Motsepe. nk'akarorero dufatire nk'akarorero tubona ko Motsepe ariko agira imishinga nubwo akatanguza imigambi yo kuba ateza imbere ingozi zimwe dufatire nk'akarorero ku bandi rw'abakenyezi muri gikombe cy'abigemewe bari mu myaka 17 giye kubera muri Maroc. byumvikane ko iyo opportunity nziza ku bihugu byo muri Afrika byo kuba byo participa muri mondial bikigaragaza. rero mico gihe hamwe amareta atokorohereza ivyo bihugu bikumbure nimba ari budget ihawe club ikipe nationale ya federation igakora mu bijanye na sport aho kujya gucana mu bindi navyo ne byoshobora kuba byo konona nuvuga imigambi ya Motsepe. rero nsamvuga nti bivanye no kumbona na budget ijanye n'ama infrastructure y'igihugu yagira duga ukabona ko ibino bihugu n'amasosiyete y'ibihugu asanzwe ahurikiye muri FIFA uko ari 58 muri Afrika. urabona ko kuva muri project zigiye kwa zatangwa muri 2023 gushika 2026 muri iyo program nyene yo guteza imbere inyubako yarashoye kubaduza agafaranga ziva ku miliyoni umwe n'ibice byaba bibiri gishika ku miliyoni 8 z'amadolari y'abanyamerika zikaza zo gufasha no mu bijanye n'inyubako. rero bino hamwe amafaranga tokufasha mu bijanye n'inyubako, mu bijanye no guteza imbere ino sport, mu bijanye no gushira mu academy kugira ngo abana bashobore kuba batera imbere, tushe kubona izindi impano za development muri Afrika agaca dufata mu bindi bijanye na sport.
sport novuga ko bari gudekuraja umugambi wa Motsepe rero ico nibaza yuko bashobora kuzoba bazokirinda kubera ko nibaza yuko muri rumwe zimwe mu ngendo Gianni Infantino uno president wa FIFA yagize ku mugabane wa Afrika harimo gutemberera abakuru b'ibihugu harimo gutembera abakuru abajeje abarongo ama federation atandukanye y'ibihugu nibaza ko ibintu baganiriye harimo ibyo gushikira Motsepe na cyane cyane ko bivuga ko ari inshuti za hafi urabona ko ari n'umwe mu vice president b'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA inshuti buri hagati ya Gianni Infantino na Motsepe bushoboka bwagize influence ku bakuru b'ibihugu na cyane cyane ko Infantino mu kubasigurira ashobora kuba aravuga ati tuzobatera some kanaka amafaranga ni ukuvugira ngo kumbura inyubako zo mu gihugu iwanyu zitera imbere bakanaberekana novuga niyo icyo bizomarira igihugu ku bijyanye na visibility mugerageze mukoresha amajambo y'ikirundi kwamamara kw'ishusho y'igihugu iterambere ku bijyanye n'ama infrastructure kuko nimba bazoba bafite stade dufate nk'akaroro no munsi muri Afrika hari amastade make ashobora kuba yo kwakira inkino mpuzamakungu murakoze ibihugu tuzi ko byinshi byakirira hanze mu gihe iwaba hari ibihugu bidatije amanorme rero iyo maze ko baba babereka akarorero mugo rugendo Infantino yagize byari birimo kubereka amamezire ibikenewe amategeko avuga ibi kugira ngo bashe kuba bafite ibihugu byemera kwakizo murakoze kwigura izo nkino murakoze nabonye bijya bituma kuko bitama amafaranga ashaka kwinjira mu gihugu amafaranga y'agaciro bakabona yuko amahoteli y'abazoba visite murakoze Willy murakoze nibaza yuko amaleta nayo icyaca akora no guha ubwigenge federation igakora yisuna amategeko yayo mugabo itaho nyanza amategeko y'igihugu ariko kandi ayo niyinjirane ku buryo bushobora gutuma iterambere muri sport rihagarara niyo mbona inzira yofasha kugira ngo abakuru b'ibihugu bashobore gusutena canke gushigikira Motsepe kugira ngo ashobore gushika ku migambi yo guteza imbere umugabane wa Afrika mu bijanye n'inkino murakoze tugarutse ku mirongo ya telefone dufise Rugaba Emmanuel uratumva ndabumva neza ndi hano Kampala Uganda ufise ikibazo ubaza icyumviro ushikirize icyiyumviro nshyikiriza ni ugushimira kongera gutorwa kwa Motsepe kuko icya mbere afite imigambi myiza y'iterambere ry'umupira wa Afurika kuko nagiye mbona amasitade yagiye ahagarika abuza gukinirwaho imikino mpuzamahanga kugira ngo bubake amasitade agezweho ajyanye n'igihe nk'ayo tubona mu Buraya no mu Amerika ibyo rero ni ikintu cyo kwishimira cyane kandi ukabona ko bizatuma n'amakompetisiyo cyangwa se amahiganwa yo muri Afurika abona abandi baterankunga bakayashyiramo amafaranga bikaba nk'aho siporo ibaye porofesiyoneri cyangwa se ibaye nk'umwuga nk'uko bikorwa mu bihugu by'i Burayi na za Amerika ubwo rero ni ikintu cyo kwishimira cyane kuko turacyafite imbogamizi ya makirebe cyangwa se iyi mirwi y'umupira w'amaguru za kirabu zo mu bihugu ziracyakennye ariko iyo umupira ubonetsemo amafaranga ni ukuvuga ngo n'amakipe azagenda azamuka mbona ngiye ari ibintu byo kwishimira cyane kuko uko abona abaterankunga arushaho gushakisha abaterankunga no gukundisha abantu umupira no kugira ibikorwa remezo byiza niko bizatuma n'abashoramari cyangwa se ba investisseurs bashyiramo amafaranga murakoze ndabashimiye radiyo ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga turiko turavuga ku gusubira gutorwa kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF kwa Patrice Motsepe aturuka mu gihugu ca Afrika y'Epfo ndi kumwe n'abatumire Richard Niyonkuru umenyesha makuru y'inkino akora kuri radio Black FM na Wilfried Irambo nakorera ikinyamakuru Jimbere bombi bari i Bujumbura mu Burundi ngarutse ku vyerekeye uburyo Motsepe asaba abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika gushira mu bijanye n'umupira w'amaguru mu kubaka nk'ibibuga by'umupira w'amaguru bishobora kwakira amahiganwa mpuzamakungu akomeye ngarutse kuri wewe Richard Niyonkuru abakuru b'ibihugu muri Afrika bavuga ko bakunda umupira w'amaguru ngaba bakavuga ngo bakoresha amahera kubaka ibibuga by'umupira w'amaguru amahera yo kubatse ibitaro amahera yo fashije mu vyerekeye igisata c'indero FIFA uburyo iha amafederation y'ibihugu byo muri Afrika ntibushobora gutuma akoreshejwe neza ivyo bibuga byubakwa iyo mpungenge y'abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika bavuga ko tokoresha amahera yokoreshejwe mu bundi buryo mu bindi bisata byo gufasha abanyagihugu mu bivuga kwiki
murakoze cyane Fidel. Nibaza ko mu bisiguye neza ibihugu byose biba bifise imigambi bashyira imbere. Nk'akarorero nkunda kubibona nk'iyo umwaka utanguye ibihugu byose biba bifite imigambi bishyira imbere, hariho kubaka amashuri, kubaka ibitaro n'ibindi byinshi bitandukanye, ariko kubera ko siporo cyangwa se football ni novuga ngo ni nk'imyidagaduro gusanga mu mabije ya leta atogwa umwaka uheze uza usanga iyo siporo basa nk'aho umengo bayibagiye. Gituma bavuga ngo usanga nk'aho umengo bayibagiye nuko ni ibintu babona uno munsi babifata nk'uko umengo ibintu byo kugera, kuko bakunda kuvuga ngo nturi uza gusimba kuri cya gatatu mu gihe intambwe ya mbere utarayikora, ubanza gukora intambwe ya mbere hama tukabona ugiye gukora intambwe ya gatatu. Tugomba turabe n'ibindi bihugu byateye imbere mu mupira wacu, usanga ari uko byabanje gutera imbere navuga ngo mu bijyanye n'ubutunzi, ekonomi, amagara y'abantu, ugasanga byarateye imbere. Ikibazo cyangwa ko nuko mubagiti uburyo FIFA no munsi y'amafederasiyo ntibyokunda ko ayo mafederasiyo ubwabo baja hamwe bakabakoresha muri buno buryo dushobore kubaka ibibuga cyangwa dushobore kubaka ibikini. Irakunda cyane. Igisabwa n'iki ni ukumenya bwa mbere na mbere ibyo ukorera ko nka federasiyo uravuga ati umwaka utanguye natwe mu gisate iwacu twiha gushika kuri ibi n'ibi, hama gusa igikuru ni uko muca mubyabwiza cyangwa mubibwira umutegetsi w'icyo gihugu mukavuga ati uburyo FIFA yaduhaye tuzobukoresha muri ibi n'ibi. Nibaza ko nawe buri fide yakivuze neza, FIFA ni ishyirahamwe ryigenga neme n'ibihugu navyo n'ibihugu biba byigenga. Nibaza ko mu gihe avuze ngo uburyo FIFA yampaye ngomba kubukoresha mu kubaka kino kibuga, nibaza ko n'umukuru w'igihugu cyangwa se abarongoye igihugu nawe yo bitahura neza cyane, kuko ni iterambere kuri we na karorero fide yakivuze ko uno munsi reka mvuge mu Burundi Bujumbura hari ikibuga kimaze iminsi cyakira inkino mpuzamakungu, abahabe n'amahoteli barahahombera mu gihe buza ko kino kibuga cyo kuzura bakaza kuhakinira amadovize azoza uko bakinyi bazoza gukina ngaha baroza bazanye amafaranga anatuma niyo mafaranga y'agaciro usanga hamwe rimwe yagiye arakena ugasanga arabonetse. Rero nibaza ko igikuru ni federasiyo nyene kuvuga ngo nije ntanga umurongo kugira ngo aya mafaranga tuzakoreshe muri ibi n'ibi. Niko ndabibona Fidel. Murakoze, ndabashimiye. Naho ikibazo ca ruswa haba ku rwego rw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu karere ka Afurika CAF ni ikibazo canke haba ku rwego rw'ibihugu amafederasiyo y'ibihugu bigize ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika, ni ikibazo cibonekeje cyane. Mubona Patrice Motsepe yaragerageje gutorera inyishu ico kibazo n'ikihe cokorwa ku vyerekeye amafederasiyo y'ibihugu kugira ngo bagabanye ruswa umupira w'amaguru ushobore gutera imbere. Fred Irambona. Nabwo ni bisa ni byagabanutse, kuko ugiye kuraba igituma nabwo ifekana ko biba byagabanutse, kuko twamaze imyaka myinshi tubona amahiganwa yo ku mugabane wa Afurika yitabirwa n'ibihugu bimwe bimwe byamara ibya bindi aribyo bishika kure, ugasanga ni za Cote d'Ivoire, ugasanga ni za Ghana, ugasanga ni za Nigeria, ugasanga ni za Algeria, za Maroc, za Egypt. Nubwo ibi bihugu bimaze kuba bitera imbere mu butunzi bw'igihugu, ugaca usanga nibyo byama no muri football ko biraza byerekana ku rwego rw'isi, ariko ugasanga by'ukuri hariho ibihugu bifise impano, bifise abakinnyi bashoboye, ariko ugasanga ntaho bariko barashika. Ibi rero byaca biva hehe? Ndibuka hariho nk'amashampiyona amwe yagiye arategurwa ku mugabane wa Afurika, ugasanga nk'akarorero ndibuka mu myaka za 2018 2017 byasi ugasanga bateguye FIFA ariko dukwiye gutegura ikintu cy'imyaka 3 cyo kwembetsa isano bwa mu academy y'abana bakiri bato. Amafaranga rero wasanga uko biri kose atakarakoreshwa mu buryo yagenewe, ugasanga nk'akarorero abana bakina n'ama equipement, ugasanga ibihugu bitandukanye amashampiyona yanabaye kandi amafaranga yatanzwe, ukazumva ngo imigwi ngo yagiye muri demi final ntigeze haba tunwa nk'uko byatuganganijwe. Ivyo rero ikora amakino gihe nibisa n'ibiteko biribonekeza cyane, kubera ko uno munsi twe turabona ibihugu biko gatera imbere mu mupira w'amaguru. Twatumenyereye East Africa idakunda ari kimwe mu gace no bwa ko mugabane wa Afrika kadakunze kuba kaboneka mu mahiganwa yo muri Afrika, za Kane, za Shane n'andi misagara ikaza bukebuke naho nyene, kubera ko haba ariko akina abantu bari Ozahantuno bw'abakina muri Afrika, ariko hamaze kuba hatangwa gutunganya neza bagatangura kuza biragabanura
ivyo vya ruswa na cyane ku ntwara ya Mutsepe cyagiye tubona ibihugu bito bito bitanga kuzamuka Mauritania tumaze imibona iri ku rini byo guhangana na za Cameroon n'izindi ino musi igihugu cy'u Burundi wanashima turimwo cyashoboye kuronka qualification ya 2019 ariko nubwo inyuma ya qualification twarabonye ahandi bagiye kirahangana n'ibihugu bikomakomeye turabona bahangayisha igihugu cya Cameroon ino musi tubonye igihugu cy'u Rwanda muri qualification ya mondial kiko kiraza za Namibia ya South Africa bigorana imbere y'igihugu cy'u Rwanda ino musi turabona Tanzania muri kane idasiba buheruka noneho twarayibonye ishika muri kimwe cya nyuma tubona n'ibindi bihugu nka bito biko biraza biko bishinga ubu nyinshi bikana yuko amafaranga ariko nakoreshwa biko birahera ibyarusha ariko hamwe igihe byohera neza tuje tubona byukuri ubuduhe umupira wa Afrika kuko tumaze kuba tubona impano nyinshi ku mugabane wa Afrika ariko zidatera imbere kubera iki ntigishigikirwa amafaranga nubwo yoza nta sanata karakora maje abirije kuba yokora nagenda abona ko ubana se hariho n'ingingo zimwe no Mutsepe yagiye arafata ndavuga nk'ingingo yigeze kubafata yuko muri CAF canke muri Coupe de la Confédération CAF Champions League cyangwa Coupe de la Confédération imigisho kubijayo ariko yerekana ko isama academy ifise ama equipe y'abakobwa dukuri ari umugwiyo bwa ko wikwije ufise ikibuga ariko two turaraba n'ubu ivyo bintu ntibirashikako haracariho intambwe yo gutera kubera iki kumbure ntibaranatahura eske amafaranga yokoreshwa gute na mafaranga ntibadukijira deja imigimine ubutunzi bwayo gace bisanga none eske bazoshaka kugera ubutunzi bakwiye handi batashoboye kuruhira ngo bamenye iyo bwaje buzanana na cyane ubwavuye muri CAF no muri FIFA rero hacariho igiko gikomeye nibaza ko cyokorwa rero hafi yo nka Mutsepe ku ruhande rwiwe hamwe yotunganya nka komisiyo dufate yegukira CAF itava mu bihugu isaje gutembera mu bihugu ikagenda kugira icyo kwita nka documentation kumenya mbega mu ivyo bihugu biko birakora gute ama federation akora gute eske imigwiyo ikayibaka gute imigwi eligible cyane kuba ikina mahigana y'ivyo bihugu yo ibayeho gute mbega irakwije ivyo byangombwa irafise ama academy kugira ngo abana bato bazoce kuduga bakure irafise ibibuga mbega nimba atafise ibibuga nibiki bibura nk'akarorero bashaka kuvuga bati eske yo bitahura cyari cyo kuko ngarutse kintu mugenzanje cyasanya yaje kuvuga nuko mamubaza kubijanye n'ukuntu amaklebe no bwa mugana wa Afrika ashobora nako ibihugu byofasha kugira ngo biteze imbere bifashe Mutsepe guteza imbere bashiremo amafaranga icyambere boda ikibazo kiri muri Afrika novuga ko ibibazo biri geopolitique haraye politique canke mu kibano kitari ciza kubijanye n'ibya politique aho usanga hagiye haba intambara zitandukanye aho ugiye usanga hari ubukene butandukanye ugasanga ibyo bihugu bikubihangana n'ubukene usanga umuntu udufaranga dutoya aronse ushobora kwinvestisa bugeti niko nakora projet alotem turazi ko sport cyangwa football ari projet alotem uvuga ati ndubaka ikibuga uzuragerageza kuvuga amajambo mu Kirundi wiri uzuragerageza kuvuga amajambo mu Kirundi wirinde gukoresha amajambo y'Igifaransa bandanya uheraheze ego kasoze murakoze cyane bo kwirinda kuza bakavuga bati tugomba dushema amafaranga kugira ngo kumbure mu myaka 5 ikibuga cyangwa mu myaka 10 kizoshagwarwaje amafaranga bakavuga bati tugomba dushira amafaranga mu mashure y'umupira w'amaguru mu bana kugira ngo kumbure mu myaka nimba ari 15 zo twaronse equipe ikomeye ishobora kuza guhangana ku mugabane wa Afrika tukaronka aje amafaranga turonka ya parti yo kuba dushika mu mihiganwa tukaronka amafaranga dushaka kugurisha aba bana bacu tukagurisha mu equipe akomakomeye ashaka kuduha amafaranga afadika rero ico kintu niyo doko ico cyoza kwigishwa n'iyo komite cyane n'uwo mugwi watogwa n'ikiramu cy'umupira w'amaguru mu Afrika bikajya mu bihugu bito bikabigisha ukuntu bukiramo amafaranga matoya ariko bikazoza kuza inyungu y'amafaranga ari hejuru muri kazoza gutyo bikazobona gutera imbere tugaruke ku mirongo ya telefone dushe John Kelly uratwumva ego ndabumva cyane ndanabaramutsa mwaramutse uduteye akamuri he John ndi muri Tanzania mu ntara ya Kigoma Kibondo mu ikambi y'induta y'impunzi mufise ikibazo mubaza icyumviro ni icyumviro nterera ko Mutama yaraye atorewe kurongora kandi kafu batwege
abantu turi mu nzi twamusaba yuko yodufasha kugira natwe ama ekipe yacu abari mu makambi atera imbere kugira natwe dushobore kudukurikirana dushobore kugera ku rugero abandi bagezeko. Biratangaje cyane mu gihe impunzi atama ekipe aba afise ateye imbere ashobora kuza guhiganwa n'andi matimu mpuzamakungu, ariko imyidagaduro usanga umenga twege baraduteranye ntibatwibuka. Twamusaba yuko iyo cyumvire mutubwirira akagira icyo adufashije natwe ku buryo tubona dufise amatimu aserukira nk'amakambi y'impunzi mu bihugu bitandukanye ashobora gukina n'ayandi matimu yo muri Afurika. Ndabashimiye cyane John Kelly ku cyumviro cyanyu. Murakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga kuri Patrice Motsepe aturuka muri Afrika y'Epfo mu gwizatunga ava muri ico gihugu yasubiye gutorwa kuyobora ishirahamwe CAF mu kindi kiringo c'imyaka 4. Richard niyo nkuru nagwanda babaze muri ico gihe Samuel Eto'o yahoze ari umukinyi kirangiranwa aturuka muri Cameroon yatowe kuja mu rwego rw'ubuyobozi bwa CAF. Ico ciyumviro mukibona gute? Ni icyumviro cyiza cyane, ni icyumviro mwaza ko uwo ari we wese yoshima kuko turavye uruhara witwa Samuel Eto'o yagize nk'umukinyi aserukira Afurika iburaya mu migwi nka za Barcelona nka za Inter n'ibindi bitandukanye. Biraboneka ko yakoze byinshi. Ugiye kuraba uno munsi kuva asize biratwaze akareka gukina umupira w'amaguru nk'abigize umwuga, yaciye yitoza kurongora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Cameroon Fecafoot, kandi uravye akazi yakoze muri Cameroon hariho ubuce bumwe uwo mupira utakinwa, umupira wakinwa mu buce bumwe, ariko uno munsi yafashe novuga ngo agira gushira mu ntara zose urwo rukino rw'umupira w'amaguru, kuko barabona umunsi tugiye twumvise irushanwa ryo ku mugabane wa Afurika nako irushanwa ryo muri Cameroon, wabona umengo ni irushanwa ridakomeye, ariko kandi irushanwa rigeze kuba rikomeye ko ni imigwi mike twabona iserutse mu marushanwa yo ku mugabane wa Afurika, ndavuga iyi CAF Champions League ndetse na CAF Confederation Cup twumva ngiva muri Cameroon, ariko kuva haziye twarabonye hashobora kubaho ibijyanye no gukina umupira. Yagize uruhare runini iyo wanashima kugeze kuraba turavye ikani ya 2022 na rimwe namba nihenze yateze kuba 2021 yagize uruhare runini yakomeye avuga ngo utegezwa kurwanira Afurika yacu. Mu kurwanira Afurika yacu nuko yavuga ngo imigwi ifise abakinyi bakina ku mugabane wa Afurika, abakinyi b'Iburaya atitegeza kubarekura bakaza gukina, kuko Iburaya ho bagomba ko ikani siba ikaba mu gihe abakinyi batariko barakoreshwa mu makipe wabo, ariko navuga ngo ni tugomba ko karendere cyangwa se urutondo rwacu mu gwica tugomba kubintu bigenda uko byagenze, ko urabona ko yagize ijambo nini mu kuvuga kugira ngo iyo kane ishobore kuba inaba. Kandi no munsi uravye urugero yamaze kuba araduza ko ndavuga ngo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Cameroon ntawe utoshima kuba rero yaje ndavuga ngo muri komite ni ikintu cyiza cyane. Mbere nka jewe ku bandi bwo wanje ndabona ko muri kazoza nawe ashobora kuzogira igihe akitoza muri bamwe mu barongora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika CAF. Murakoze. Afrika mu gikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru cyo mu mwaka utaha 2026 kizobera ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique. Afrika izoronka ibibanza 9 ku bibanza 48 vy'imigwi iserukira igihugu yo ku rwego rw'abagabo izogira uruhara mu gikombe c'isi yose cyo mu mwaka uza. Nagomba ndakubaze Wilfried Irambona, ibyo bibanza 9 birahagije canke ntibihagije? Ibibanza 9 muri Coupe du Monde je novuga yuko bisa n'ibihagije, kuko nigo urugendo bw'iki umupira wacu muri Afurika bugeze ko sinuva ko bihagije para wisunze ko ni ibintu byifashe muri rusanga, ariko nigo rugero turiko rero ni Afurika kugira ngo tushobore kujurwanira, kuko tugiye turaraba nko ku mugabane wa Buraya ibihugu byinshi maze kwerekana yuko bimaze kuba develop mu mupira w'amaguru. ubaze kuraba muri Afurika hari ibihugu mubona ari bya binini biza bikugaruka, ni za Cameroon, ni za Nigeria, ni za Cote d'Ivoire, ni za Egypt, nubwo uzazuka handi nyene ari ugiye kuraba hamwe
tubandanya bakora bino bintu twako turavuga ibi byo kuba bogabanya ibintu byo gukoresha amafaranga yagenewe umupira w'amaguru bakakoresha mu biko bakavuga bati bagakura ibyiyumviro mu mutwe bivuga ati umupira w'amaguru ni ikintu cyo kwiryohera ni ugira ngo banezereze abasanzwe kunze umupira w'amaguru ariko bakabishyira mu bintu bivuga ati ni urudandazwa n'akazi n'ubuzima dushobora kuba tuvuga duti aho bahageze ko tureklama cyangwa ko dushobora kuvuga duti turakeneye ibibanza bihagije byinshi birenza muri kino gikombe cy'isi kubera ko nk'akarorero ugiye kuraba muri iki gikombe giheze n'ibyo twashoboye gushika muri kado finale imigwi igera kuri itatu yose nako muri wikende finale ishobora kubona noneho na Maroc yashika muri demi finale nibyo n'urwego rwiza twerekanye ariko ivyo bintu hamwe byo kusubiza muri mondial ya 2026 niho mbona ko cyo ari cyo gihe cyiza cyo kuvuga duti no mutsi usabana iterambere ibivanye n'ino manda za Mosepe ati igiyongereye cyane ku buryo tuvuga duti ibanza ntibidukwiriye bakongera ibindi cyane hakaba ikundi kuntu tuhanganira ibindi bibanza tuvuga duti habice mu gukurakurana mu bwo n'ibyanzo duvuga duti twarenganije murakoze naho Richard niyo nkuru ku bijanye n'igikombe c'isi yose c'ama club Afrika izoronka ibibanza bine ku bibanza 32 mubona bikwiriye mubona hari akarusho bishobora kuzana ku bijanye n'amaklub muri Afrika murakoze cyane ku bwanjye nibaza ko ibibanza birakwiriye kuko kugira ngo ama equipe cyangwa se imigwi ihabwe uburenganzira bwo kuzakina igikombe cy'isi cy'amakipe canke tugomba dufatire ni Buraya mu marushanwa atandukanye mu marushanwa atanu akomakomeye turabe no mwaka mu Bufaransa habwe y'imigwi igera kuri iza muri Ligue des Champions cyambere baraba na manota kuko uko imigwi yagiye atera imbere baraba batondeka amanota rero hari amanota imigwi isabwe kugira ngo ushobore kuba hoboneka imigwi myinshi ku imigwi ine mu gikombe cy'ama equipe ni n'amanota tuba twarose cyangwa se n'uburyo tuba twagiye tuyigenza kuko no munsi ugiye kuraba shampiyona yo muri Egypt ama equipe Al Ahly shampiyona no munsi zo muri Maroc ama equipe nka za Wydad Casablanca n'ama equipe ubona ko ugwega amaze kugera ko canke ibyo bamaze gushika kubona ko birengeye cyane tuvuga ngo no munsi kugira ngo tubona ama equipe menshi ashobora kubaseruka muri gikombe cy'isi cy'ama equipe nuko habaho amashampiyona akomeye kuko ayo mashampiyona akomeye tuzobona bashyiramo uburyo bwa mbere na mbere kandi tukabona amashampiyona ibyo bikombe babitwara biragenda babimereka cyangwa se bakoze inkino nyinshi mu gihe tukibona tugisha ama equipe uburyo bukigoranye amashampiyona equipe mu gukina ugatwara igikombe ugasanga amafaranga wakoresheje niyo menshi ku mafaranga y'igikombe batwaye nibaza ko ibibanza bine turavye urwego umupira wo muri Afrika ugeze ko cyangwa turavye amashampiyona twege muri Afrika ko tugeze nibaza ko nibwo rwego nabwo ko ubundi si ibintu murapfa gutora nkuko ni kasoma bagira no mu ishuri bararaba kibuye arose amanota nayazi mu kibanza kiniki hamati aba naba batanu ba mbere canke bane ba mbere barungotwe abandi barahitiye rero twebwe nivyo bibanza twarose niyo manota no ngo dufise ubwo gukuru nuko ko banega dukora kugira ngo ubutaha canke tubukurikira tuzosange dufise imigwi myinshi murakoze ngaruke kuri Wilfried Irambona akarere kacu ko muri Afrika yo mu buseruko ka Sekafa nikihe gituma umupira w'amaguru udatera imbere mu buryo buboneka haba ku rwego rw'imigwi inserukira gihugu n'amaklub aya mahiganwa yose twako turavuga hageze ku mugabane wa Afrika usanga ibihugu byinshi bija guhiganwa biva mu karere ko muri Afrika mu burengero canke muri Afrika mu buraruko mu bihugu bya Maghreb nikihe mubona gituma umupira udatera imbere mu karere ka Sekafa mu karere ka Sekafa ikijanye n'ikintu mbona ko cyo gituma umupira udatera imbere nkuko tubona mu bihugu by'uburengero nibaza yuko hariho cyambere ivyumviro ukufata umupira muri make ino mu karere ka East Africa ahantu henshi ka Afrika y'ubuseruko umupira w'amaguru ufatwa nko kwinezereza nabivuze nk'imyidagaduro mu gihe abandi bafata nk'urudandazo ndashobora gutanga akarorero kuko nko mu gihugu cy'u Burundi
canke mu gihugu c'u Rwanda muri Tanzania tugiye kuraba amashuri y'umupira w'amaguru tuza gusanga ari make cyane twaza kuraba abakinyi dushobora guharura bavuye muri kano karere ka Afurika y'ubuseruko baragiye ku mugabane wa Burayi usanga ari bake cyane waza gusanga niba uri umuntu uvuga ati ngo akina mu gukomakomeye usanga ari babayinda Ishimisufu nange b'abarundi bakina muri za Ogeseni se uza gusanga ari abakinyi ubwa n'abari mu migwi batariko bararonka ibibanza bigaragara ariko bivuze ko mu gihugu muri Afurika y'uburengero bo baramaze kuba batahura icari cyo umupira w'amaguru nibaza yuko nabo nyine bashobora kuba babifashwa n'ukuntu bafise abenegihugu benshi baba ku mugabane wa Buraya bashobora kuba batahura bamaze gutahura umupira w'amaguru hakiri kare ugashobora gusanga nko nk'akarorero nk'aba ba Drogba muri Cote d'Ivoire ashobora kugenda akavuga ati je ndashinga ishuri y'umupira w'amaguru kandi barabikora agashinga y'ibitaro kubera ko bo baramaze kuba batera imbere barabishitse ko aba Sadio Mane bagenda hari bagashinga amakademi ugasanga bafitaniye ubufatanye bikorwa hagati y'ibihugu byo mu burengero n'ibihugu byo ku mugabane wa Buraya kuza baravuga bati umwana nimba kwizina kitanu turamuzana hiyo muri akademi akurire hiyo azokure ubundi basanga ama equipe mu giseke cy'ibihugu iza kukinisha ubwinshi bw'abakinyi bavuye ku mugabane wa Buraya na cyane muri ya majana 5 zo mu Faransa uzosanga benshi ari mu muri Afurika y'uburengero abanyafurika bariyo waje kuraba mu gihugu cy'Ubwongereza uzosanga benshi ari muri Afurika y'uburengero navuga nti icyo kintu ko baratahuye hakiri kare ukuntu urudandazwa canke iterambere ry'umupira w'amaguru rikora nivyo bishoka byaradusize rero no muri Afurika y'ubuseruko birashoboka n'iryo tambwe tushika ko ariko bisaba iki bisaba kwiyumvira yuko atashira ivyumviro by'uko umupira w'amaguru ari kwidenzeza ahubwo twavuga uti ni ugushiramo imitahe n'ubwo biti inshinza academy ntucishaka umusaruro nyene ahubwo urindire mu myaka gusa wihanganye ariko kandi wiga n'ubuhinga bwo gufatanya n'igihugu gutera imbere ku buryo umukinyi wawe akagenda hariya agakura muri make akazogaruka ari umukinyi uvuga uti arafise iyo experience nke ku kuntu yamenyereje ku mugabane wa Buraya atakimupira wa professionnel. Nawe Richard ku bijanye n'umupira w'amaguru ku rwego rw'abafasoni muri Afrika inzitizi zirahari zijanye n'imico mubona mukuru wa CAF Patrice Motsepe ariko afasha gute kugira ngo izo nzitizi zive mu nzira umupira w'amaguru ku rwego rw'abafasoni ushobora gutera imbere muri Afrika? urakoze cyane nibaza ko nk'uko mubivuze ibihugu byinshi byo muri Afrika birafise imico aho umwana w'umukobwa ari uwo kuguma muhira ari uwo gukora ibikorwa byo muhira kugeza no munsi y'aho umwana w'umukobwa agiye gukina uwo mupira yaba umupira wa basket volleyball canke ino football twose uravuga usanga umengo afashwe nk'uko umengo novuga ngo ntandira afise ariko uno munsi ugegeje kuraba twarabonye habaho novuga ngo promotion cyangwa se habaho kwiyumvira ko umupira w'abakobwa nawo woteza imbere twarabonye haba ibikombe by'isi Afrika ikitabira twarabonye uno munsi bavuga ngo kugira ngo bigende neza nuko ama equipe agira ama equipe y'abakobwa muko kugira ngo ama equipe y'abagabo agira ama equipe y'abakobwa birafasha kugira ngo hade hiyo visibility y'abakobwa no munsi baza ko ikintu nyamukuru nuko Patrice Motsepe yokora ugusigurira bambe na bagahamagara agatuma ko nk'inama y'abarongo amafederation mu bihugu bitandukanye abo barongo amafederation akabasigurira ikintu kimwe ngo bavuge ari uko uno munsi bogenda mu amafederation nabo amafederation bakagenda bagasigurira iyo miryango ifise abo bana ko uno munsi umwana w'umukobwa ashobora kubaho abeshejweho na football no munsi turabe baba aseta ushobora muri Nigeria turabe n'ahandi hatandukanye muri Congo no munsi umukobwa arashobora gutunga umuryango ashobora kwibeshaho gukora kukina umupira ibyo rero nta handi biva nuko namba tubona bura biba no munsi Patrice Motsepe aregereye babagiye n'Infantino nuko yogenda kazana ziriya project ziri hari Buraya akazana muri Afrika akazisigurira les présidents de fédération abaperezida b'amafederation muri Afrika abo nabo bagaca bagenda hariya mu bihugu iwabo bagaca batuma ko bavuga ngo abaperezida barongoye ama equipe kugira ngo basigure ko umugwi wose ukina mu division bwiza ko ufise umugwi w'abigeme niho babigeme tuzobona baronkeye akaje kuko umunsi hariho abigeme bagomba gukina umupira mugo bakabura n'uburyo bashaka gukina muko tugereje kuraba abigeme bakina uwo mupira benshi gusanga bava mu gihugu hagati rero kumvira ngo azo umukobwa
uwo mu gihugu hagati azokunze kuzakina umupira umengo yarenze imico n'imigenzo. Nibaza ko nyamukuru nuko Patrice Motsepe yose ahamagaza inama y'amafederasiyo akabasigurira uburyo uwo mupira uwo mukobwa ashaka gutera imbere mu mupira, kwishimika igihura aho byagenze neza. Hama wa perezida nabo bagaca baza bagasigura abaperezida b'amakipe, abo mu ekipe bagaca bagenda bibana ngombwa bagashikira imiryango babona ko hafise umwana w'umukobwa akina umupira, bakamusigurira bakamwereka ko kujya gukina umupira bigatuma umwana ajya mu ngeso mbi, ahubwo bituma yokura akiteza imbere agateza imbere n'igihugu cyangwa rose muri rusange. Murakoze. Mu ijambo rimwe hasigaye akanya gato, Wilfried Irambona, ndagomba ndababaze nabahe bakinyi bariko bararuka bazosubirira ibihangange bikomakomeye nka ba Sadio Mane, ba Drogba, Didier Drogba twariko turavuga, ba Mo Salah, mubona hariho abariko bararuka bazosubirira abo bakomakomeye, mwovuga amazina yabo mu majambo make? mbere kuri jewe ariko ndabona ko mengo biragoye kubona abazoshobora kubasubirira, ariko bikora tutabona nk'aba baserugira si ariko bariko bitwara neza. Abadakora uno munyakameruni Brian Mbemo bitwara neza, aba Simon Adingra muri Cote d'Ivoire ko bitwara neza, ariko mu by'ukuri turabona dukora abo basubira neza. Tumureka turindire nko muri dino generation canke muri runo runganwa rwa Senegal, tubona abana bazi ko muri ngiye bazikora. Hama mu gusozera mu masugo n'amakeyi, ico rero bokora nko muri Afrika Motsepe no gukurikirana imigwi yo muri Afrika, bagakoresha amategeko, bagashinga nimba imigwi igashinga amashure amashuri y'umupira w'amaguru, bagatinyisha abakinyi amasezerano, bagakurikirana nimba baronka ibyangombwa n'agashaka kabo kaboneka ku gihe, ariko kandi bakigishwa n'ukuntu bokora umupira uzotuma muri kazoza baronka impano ziteye imbere z'abakinyi bashoboye, ndetse baronka n'amafaranga bayinjira. Murakoze cyane. Barabatumire Wilfried Irambona akorera ikinyamakuru Jimbere hamwe na Richard Niyonkuru umenyesha amakuru y'inkino akora kuri Radio Black FM, bombi bakaba biri Bujumbura mu Burundi. Twako turavuga ku vyerekeye Patrice Motsepe, umunyafrika yepfo yasubiye gutorwa kuyobora ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF mu kindi kiringo c'imyaka 4. Nshimire rero abatumire, nshimire namwe mwese mwashoboye gukurikirana iki kiganiro, abahamagaye bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyiyumviro, namwe mwese mukunda ibiganiro vyacu kuri Radio Ijwi rya Amerika. Ndabikebanuye, ndabifuriza ibihe byiza, ndabatumiye no kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mu kurindira mugira ibihe byiza.